Ndizere yuko mumeze neza aho muri hose muri kumwe na Mr Julius 257. Uyu munsi reka tubahe ikaze mumvirize Cinema 24 ivyo yapostinze, ariko ntimutwenge. Abafise amenyo yera mutwenge nta kibazo, abafise abari muri etat normal mutwenge, n'abafise imitima mutwenge, je nta mutima afise. Atse hejuru y'urupangu batoye uwo bakorana ambwiye ati ikofe rimwe rimutaye mwihirigisi n'ubu ntarabuka ciyarabira mwihirigisi. Ibi bintu rero batama ebagabo aya makuru nayize mube makini. Uwo mudoga ambwiye ati jewe ndarisohotse ngo ndaba kari ukuntu kameze meze kugara sasubiza umugongo inyuma. Ati umudogo dukorana rero nawe acaguma mera nk'uri karahunira tero ntibyari bwave ku maso baramurasa ikofe ati wamenga dugizwe n'irasoro ni mwihirigisi. Rero mube makini kira muntu wese ahaherereye. Cinema 24 dupfutse neza kweri, uvuze neza twese urumva nico twahuriyeko. Muga gutekana mu iki gihugu c'abandi ntibikunda. Iki gihugu urabona na bene bafise inza, none we ntumva n'amabanzi ko bayatwaye canke aya makuru ntabifise. Amabanzi barayatwaye ngaha kuri materoyisi n'ubuyufuresi. None abantu batwara ubuyufuresi n'amabanzi utegemeye kweri dada kweri ibintu n'ubugesera wewe bohava bakureka na bene. Kwanza nk'ubu urabona nta nakayi bankoye bavyutse saa 10 kandi naho baduhiga na bene ingoma yarabiri. Urumva amayufuresi ntibayasiga, amabanzi ntibayasiga, igihe ze bamfase amazigizi barisangira rimwe ari babiri. None wewe wumva gute ntibokureka na bene inzara n'ubugesera? Ahubwo ikiri ubonye Yesu aguteye iteka nk'uko uvuga ukabona urose ubwo cumbisa kumwe cika n'ibintu byo kuvuga ngo mwiki gihugu ngo bizotonganuka ntigikunda. Iki gihugu urabona abantu bese ntibakora. Urumva rero badakora baravye abantu bafise amaduka bacabona yuko umenga baratoboye. Naho wowe ufise amazigiza abiri mwiduka abona kuri boss wa kimataifa kuko twaze kurondera mu gihugu basonze. Urumva kandi hari cyangomba usanga twifitiye. Rero rimba abantu urumva bahembwa n'igihugu kandi aribo bantu ba mbere bazwe n'igihugu. Mugi banzi baribonye umuhungu arahambye ati batwaye ku rutugu baremera bakarinyegeza mu ikoti ryatene. None we wumva ahantu atari ubugesera, ahantu gusa natwe bwe twarayakanyaze ntitwabimenye. Rero ahantu gusa igisigaye n'amahombi ubonye urose ubwo ucumbisa kumwe cika nayo ngaha na bene nta kintu batwana kuko na bene barasonze. Aha twarigonze n'ubugesera Mutwenge n'ukuri ko n'ibintu bibabaje nubwo buzima tuba twibereyemo. Hake niba bakubwira yuko turwaye imitima yatuvuyemwo imitima ebana bamwe ntimuzoce mudutuka kuko turamuse ngo tushe dutukana wosanga biciye biba birebire, ariko